Furaha yangu kuona nimefika salama kwa sababu hali ya hewa ilikuwa mbaya wakati wa safari. Yeah. Mimi naweza njoo ya mvua. Kuna watu wanazoea hali ya hewa wanaijua. Yeah. Lakini nashukuru Mungu kuona nimefika salama. Maajabu ambayo mmefanya Tanzania ni aje? Maajabu ni kama balozi wa Star Times ya Tanzania. Mnajua kama Natasha nyimbo zangu zinapigwa. Kuna nyimbo yangu inaitwa Shata na Duga. Hakuna siku inakosa kupigwa kwa Star Time Swahili. Na waza Warundi wote wanajua. Yeah. Ile ya Star Times imekuwaje unakuja kuwakilisha Star Times Burundi wakati bado na Burundi kuna Star Times pekee? Yeah, na waza mliona niliposti nikafunga mdomo, nikafanya ile hashtag ya vile. Burundi walishtuka wakati waliona kama nilikuwa balozi Tanzania. Hivi inakuwa tena balozi wa Star Time ya Burundi. Yeah. Habari tulizokuwa nazo tuliambiwa kwamba unaenda kwenye Tigo Festa ambayo ingefanyika tarehe 16. Ghafla ikawa imechange kwenda tarehe 8. Kwa nini unarudi? Usingesubiria pia? Hapana. Mimi sikuenda kwa Tigo Fiesta ama Wasafi Festival. Ilikuwa ni Star Times. Unajua watu wanaongea sana. Yeah. Tanzania ilikuwa ni mambo matatu. Star Times na kumleta Fiston kuangalia kazi zake kama ziko sawa, tukuje naye kwa sababu na yeye pia alishangaa kuona tumemkatia tiketi, tukamwambia tumeona kama kazi iko sawa na msafiri katuruhusu. Mnajua msafiri ni kwetu studio, ni manager wangu ambaye ananisimamia kazi zangu Tanzania. Akaturuhusu akasema Fiston hivi kopo ataweza kufanya kazi kama mimi. Na kingine napo na mkataba wa kwetu studio na Natasha. Yeah, na pia kuna tungine maajabu naweza mliona. Yeah. Unamleta Fiston nyumbani hivi ameuiva ndo anaenda kusimamia kazi zako mwanzo mwisho, Traveler tusahau? Hapana. Hata Traveler anifanyie kazi mpaka mwisho kwa sababu kuna Sasha, kuna Jordan, kuna watu wengi. Sio Fiston tu atanifanyia kazi. Mimi nataka kila mtu anifanyie kazi. Fiston anakuja hapa kufanyia Warundi, waimbaji wa Warundi, pakiwemo na Natasha. Nawaza kazi ya kwanza nataka kwa sababu kuna kitu ambapo nataka kufanya Burundi. Nawaza kazi ya kwanza nataka kwanza nianzie mimi. Watu wakipenda tunaangalia. Kama itakuwa bado tunamrudisha tena kwa kusoma pia. Pia isikuwe tu Tanzania tuzamruhusu anaenda pengine nchi. Yeah. Umekuwa ni mtu ambaye unaenda TV mara nyingi. Kwa sasa ni historia gani ambayo utakuwa umeiacha kwa sababu umeenda sana hivi tunasubiri ambacho umekiacha huko? Tanzania mimi naweza sema kama ni nchi ambaye napenda sana. Itaweza kuwa ni nchi yangu ya pili kupenda sana. Zingine kuna Kenya, kuna Tanzania, kuna Uganda, kuna Rwanda, kuna tuko East Africa. Lakini Tanzania napapenda sana. Inakuwa kama miaka mingi naenda Tanzania. Kwa mwaka napaswa kwenda kama mara 3, kama sio mara 3, mara 4 ama mara 2 kwa mwaka. Hata kama isipokuwa kikazi lazima nende kwa sababu kuna najifeel tu vizuri. Yeah. Okay. Ni kazi yao. Ni Demafric featuring Natasha. Wale unajua mimi niwaambia East Africa kila mtu anatamani kufanya kazi na Natasha. Nikikuwa naondoka kufanya kama hivi na kwa balozi wa kitu fulani lazima nifanye na mwimbaji fulani. Unaelewa? Kwa sababu ni wengi, nimeombea East Africa, sio tu Tanzania. Nikienda hata kesho mnasikia Natasha alienda Rwanda, Uganda, Kenya, lazima nifanye na msanii wowote. Yeah. Wakati unaenda TZ kupita Instagram ya Benaba Classic aliposti kwamba karibu tuwape jigijigi, kwa maana kwamba kulikuwa na show yote ambayo ingefanyika. Nini ambacho kilibadilika? Hapana, ilikuwa ni ile ya Star Times. Unajua wasanii lazima nikaribishe. Ni jigijigi lazima sema Natasha njoo. Mimi nilikuwa na big deal, ilikuwa ni Star Times. Na mambo sio mabaya. Asante. Natasha katika
ndakuramutsa. Ego nanje ndabaramukije. Abahora mu gihugu ca Tanzania wobwira bariko baratwumviriza mu minsi wari umaze cyo ari kurarangura nk'umunyamuziki. Ego cyane cyane yari nk'umu ambassadrice wa Star Times yo muri Tanzania guserukira igihugu mu nyuma ndaraba akazi ga Fiston. Murabizi ko Fiston naramurungitse ku ishure kugira musafiri traveler amwigishe ibintu vya video kandi yatwemereye ego murashobora kumutwara Fiston kubera amazeyo amezi 3 n'ikindi naco ni contrat ya Kwetu Studio na Natasha. Umuntu agerageje kwibaza Star Times hano mu Burundi irahari mu bihugu bitandukanye bigiza East Africa kubera iki bahisemo Natasha? Je ndibaza Star Times kubera indirimbo zanje Star Times Swahili muravye ari indirimbo Duga na Shata na musi itarenga muri televiziyo. Rero je ndibaza bararavye ninde adwi ninde tubona cyane mu Burundi ni Natasha. Je ndibaza no mu Burundi mwabibonye baci bakanguka bavuga ati reka dushire Natasha ambassadrice wa Star Times yo mu Burundi. Ni ibintu byiza kandi ndabashimiye Star Times yo mu Burundi. Bacanke bari bazi kubera iki amashira hamwe yo hanze garatangura kubona aba artiste bo ngaho kuki abarundi batatangiye kubona ubwa mbere iyi Star Times ikorera ngaho ku butaka bw'u Burundi kubera iki bagiye kubona ari uko babonye hariya bishushe. Sino bivuga ko kenshi urazi mu Burundi ni mu Burundi n'umuziki ngira ko umuziki bawufata nk'akazi. Twe turiruka tunapambana sepeke kubera dukunda ivyo ni Imana yaduhaye don. Uravyuka mu gatondo ugasanga indirimbo y'urukundo, indirimbo y'amahoro. Mu Burundi ngorane umuziki bawufata nk'igikinisho. Me urashobora kuronka mahera wandise ko Natasha mwifana yawe, Natasha mu telefone yawe, Natasha me niba ugiye muri Tanzania Uganda usanga amazi arimwo umuririmbyi canke ugasanga ibintu byinshi abaririmbyi babari nubona ibi ubona gusa abaririmbyi mu ibarabara. Rero mu Burundi taravyemeye turabikora togera gute. Dance kuri Natasha abantu benshi kirakanyanywa sinzi nturabona bari hehe. Umviriza je ndashima Imana cyane urumva ni ibintu vyaje uko nyene n'umwana wo kumusaga yitwa Elwa yabitanguye ndatangara ndarira vuga no c'est pas possible. Haje uwundi rero nimba ari Danson uwundi nawe Cedric uwundi nawe sindabazi tatouage wow ari nga aduze gatoya chambandanya Natasha la boss no mazana witwa Guy Frank sio majina ya kawaida fanzi wa Natasha sio wa tabu canke urumva je ndashima Imana n'ukuri urumva kubona umuntu agira tatouage ya Natasha je nyene na tatouage mfise na tatouage peut-être ndashobora kukikora urazi mizuka ikipanda ndo hivyo lakini jewe vraiment na tatouage mfise ndashima abafanzi baguma bicapako Natasha amaraso akava kubera Natasha je ndashima Imana. Ara abantu ejo bazokwica pino canke bakicapa arana mutazobona ariko umuntu akavuga je ndakunda Natasha je ndabishima kubera si n'ubwa mbere kuva umuziki ubaho je sindabona umuririmbyi umufanzi yicapa ko umuririmbyi kazi cyangwa umuririmbyi ni Natasha wenyene. Iyindi ntumbero ati uwicafye ko Natasha acatanga amafaranga atubagiye kuba benshi gusumba narijya bamwe bavuga bati abakeneye agafaranga ni benshi rero kwicapa ko Natasha la boss amazina ati bagiye kwiyongera ku bwinshi ubabwira iki? Jewe umviriza aho kwicapa Bob Marley bakicapa Jackson je shaka ko bacapa Natasha ndayafise nzo yatanga nitwa la boss kandi ico wita la boss sikuvuga mfise je ni Natasha nyene urumva ariko izina niryo muntu me ico mfise nzobaha mfise amajana ngaye nzobaha uwazocapa umubiri wose azoronka amamiliyoni urumva n'umubiri wiwe kandi kwerekana ko bankunda cyane bazopime bacape babandi basanga urumogi n'abagore babahere urumva bararaba wo bacapa la Number. Natasha wari batwemereye yuko festival kumubona yiga gukora amasanamu mu kiringo cy'amezi 6 ntihenze ariko twamuya agarutse mu mezi nka 3 atarenga kumengo imisi ngahe vyagenze gute yararonse experience yarakeneye canke azotinda subireye. Ego nari nabivuze Fiston
ndibaza twaramurungitseyo amezi 3 warambwira ati je sishobora kuba muri Tanzania ayo mezi 3 ndashobora kugira ukwezi nkagaruka ndabwira Fiston urashobora yiyangane ugume amezi 3 nitwabona ko utegeza kuguma wiga urashobora kugumayo n'amezi cyangwa n'umwaka me amezi 6 twaravuze amezi 3 yeah umaze kugaruka Fiston mwari kumwe muri Tanzania atari banga umaze kubona hageze umaze kubona ko Fiston ashobora gukorera no musa amasanamu yawe Fiston araza kubabwira wenyene Fiston amaze gukora ama video menshi ni kubera nashobora gushira mu zina giwe ni kwetu studio ariko ama video amaze gukora ni menshi abaririmbye arashobora kubabwira yanaka nanaka cyangwa akagira secret kubera nashobora kuvuga video kubera baramuha bakamubwira iyi video ndayishaka mu ijoro urumva agakora mu ijoro mu gatondo akayitanga bagaca bashirako izina uko me muraza kubona ivyo nanje sishobora kuvyemera nshaka atangurire ko je Natasha yo nga mu Burundi narababwiye ko ari indirimbo shaka gukorana n'umuririmbyi wonganye mu Burundi muri uyu mwaka nyene jewe dimanche mfise kandi voyage nge mu Butaliyano n'umugabo nayo mambo ya kubembeleza si bento urumva ariko iyi ndu nyene negeza gukora collabo